ni ngorane ni kuvuga umurwayi service aronka imakamba si yaronka imuramvya canke umurwaye service aronka mu Ruyigi si yaronka ingo ku bitaro vy'Ingozi. Aha rero bibe ibitaro bisangiye izina kandi bisangiye n'ubushobozi. Aha rero haca hajamwo ibikoresho na personnel kandi personnel iri specialize canke iri qualifié. Mbega none nyakuba mushikiranganje hano ibujumbura hari ibitaro ivyahora byitwa ko ari hôpital général, izi za Roi Karedi, hôpital militaire, za Prince Jean Charles, clinique Prince Louis Rwagasore, ivyo ni bitaro vya leta. Mbega ibi navyo nivyo bizoca bihinduka ko bica acaba ama hôpital national kwa caba ibitaro vy'igihugu. Hare nka cambaza ati none ko iyi ntara ya Bujumbura tuza kwisanga ivyo bitaro vyose biri mu gace kamwe canke hagati na hagati y'intara ya Bujumbura. Mbega muteganya iki ku mugwayi yocava muri commune Bukinanyana yagutse kugira ngo aze gushika hôpital Roi Karede canke muri Prince Jean Charles? Biragaragara yuko igisata ca inspection de la santé ni cyaba kihari no kuri coba carafashwe n'agatiro, kuko ibibazo bavuze byabonetse hirya no hino kiba carabikoreye akazi kumbure bigatora umuti hakiri kare. Ni cyaba kitariho bogishiraho, ni cyaba kiriho naho nibakireorganize kugira ngo gishobore gukora akazi kacu neza, kuko nico cotuma ubushikiranganje bukora buri beaucoup plus à l'aise n'ibitaro byose bigatunganywa neza ku nyungu z'abavyitura no ku nyungu y'igihugu kiteze yuko amagara y'abarundi n'abarundi kazi n'ababitura ibitaro bose bamererwa neza. Ikigira kabiri ni kuri reflexion umushikiranganje aduhaye na mugenzanje haje kugira ico avugako. Jewe numvirije uko umushikiranganje abivuze sindi umuhinga, mugabo numva umenga hari ico noterera. Uko biyumviriye yuko ibitaro au niveau des 42 communes vyoba des hôpitaux de district, tout à fait d'accord. Mugabo iki mwavuze yuko aya ma hôpitaux yandi au niveau des 5 provinces yose aca yitwa des hôpitaux nationaux, numva umenga twoba toyahaye urwego rimwe na rimwe twoza gusanga ruyarengeye turavye nuko ivyo bitaro bisanzwe biri. Ico no propose nuko izo zo kuri niveau provincial zo guma ari des hôpitaux provinciaux. Hanyuma iyi concept ya hôpital national muyiyumvire muri aspect y'ibitaro biba biri specialisé muri domaine kanaka. Donc bibe ari des hôpitaux de référence. Je donne un exemple kumbure nisunze nk'ibiba ahandi nk'ubu nko muri Tanzania aha hafi iwacu nko ku bibazo orthopédique hariho un hôpital iri destiné à ça ni imwe iyo bita KCMC iri Moshi. Donc les problèmes orthopédiques abagwayi bafise ibyo bibazo les traumatismes zikomakomeye badashaka gutreta au niveau de chaque hôpital baca babarungika aho. Natwe rero izi hôpitaux muri ko muravuga ko zoba zifise statut national. Dufate muravuze nka tweshe turashoboye hariya ikarusi. Nk'ubu pour des problèmes de scanner référence bose niyo babarungika presque des 4 coins du pays. Iyo ko yitwa un hôpital ntuze national birumvikana ko c'est un hôpital spécialisé muri domaine kanaka. Rero
nosaba n'ubundi ko mu gihe byo babikunda kandi bibaza yuko bikunda izi hôpitaux nationaux zoba ari des hôpitaux spécialisés nka hôpital yo mu Kibumbu par exemple kera twumva yuko kubijanye n'igituntu ariyo abagwayi ariyo babajana nk'iyo umuntu agafata nk'iyo pathologie y'igituntu et toutes les autres maladies bactériologiques zikomakomeye nk'iyo ivyo bintu bimeze nk'uko byose bakaca babyoriana aho hantu mugafata iyindi hôpital ahacanye hariya nayo mukayiha secteur d'intervention iri spécialisé donc ama service tutarencontre facilement kuma structure sanitaire yose izo zikaba arizo zigira iyo statut d'hôpitaux nationaux hanyuma effectivement nkuko honorable Gikeke yarabivuze none nk'ubu nkayi Bujumbura turavye izi hôpitaux zisanzwe zihari uko zingana none zo zoca zitwa iki donc jewe ico nico cyumviro numva noterera mubona byo kunda mucentegere muri réflexion yiwanyu kuko hôpital kwitwa national kandi kumbure amikoro les moyens les techniques bafise les équipements ari za zindi dusanzwe tumenyereye za hôpital général donc isanzwe numva umenga aho hantu hoba guhinyanyura dans ce sens kugira ngo les hôpitaux provinciaux ziramutse zifise ibibazo zibe zifise naho zishobora kurefera abo dashobora gutreta peut-être byoca bisaba yuko au niveau de l'organisation des hôpitaux oba noneho kwiyumvira ingene haba spécialisation y'ama hôpitaux amwamwe nk'uku par exemple kira bari bayubatse avec l'idée que abantu baba refere mu bihugu byo hanze bato ubwo buryo bwoshobora gukora kubera ivyo bitaro byaba bifise abahinga byaba bifise n'ibikoresho vyisununuye par rapport y'ibindi bitaro nuko je ndaciyumvira hanyuma akandi kabazo nashaka rero kuwaza cyanye ninka considération ou recommandation novuga murashaka gusanga hari kibazo cha collaboration hagati y'ama ministère sectoriel dans ce sens que ushobora gusanga hari ibintu bimwe bishobora kutagenda neza kubera haba gutererana ati birabanaka canke birabanaka mugabo waza kuraba ugasanga kumbure ni bibazo muba mushobora kuba muhurira ko muri ama ministère atandukanye. Je parle à partir d'un exemple concret. Hariho ikibazo novuga ni c'est un problème lié à l'assainissement et à l'hygiène d'emblée. Umuntu yovuga ko kibega mwebwe nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mais uravye ubuhinga bisaba ntibiri mu bushikiranganje wanyu biri mu bushikiranganje bundi pour être concret je maze iminsi mbona ngaha kuri Pont de République sur le boulevard Mwambutsa mwezi gisabo plutôt au niveau ya Pont de République hari ya kuri Ntahangwa uravye hepfo uri kurava mu Kamenge uja muri ville urabona des eaux usées qui se déversent dans la rivière. Ico ni kibazo cha hygiene, ni kibazo cha assainissement. Mugabo kandi ni kibazo kica gitusha directement obuha kuko niyijejwe les infrastructures iyo ntiri mu bushikiranganje bw'iwanyu. Mugabo amagara y'abantu ari mu bushikiranganje bw'iwanyu. Umuntu akibaza none nk'ivyo iyo biko biriswa muri ajya amazi agaca agenda muri Tanganyika regidezo igaciya kwega igaciya duha tukaja kuyakoresha mu ngo responsabilité canye ingorane vyoterwa nayo mazi zobazwa nde nkibaza nti ibintu nk'ivyo bishitse n'ukuri muze murakwakwanya muvugane vuba mutora inyishu y'ivyo bibazo kuko amagara y'abantu
ni ikintu kiri très sensible. On ne devrait même pas résigner sur les moyens par rapport à pareille question. Nivyo nari nifuje kubashikiriza banyakubahwa nk'intererano nako kabazo mugabo beaucoup plus nk'akagohe kugira ngo murabe icokogwa no fisque pour ce cas précis là kugira ngo kumbure ntizohave tuja kuyora amazi twamaze gusesa kuko amagara muravyumva namwe. Kubijanye n'izi audite zine zakozwe muri ibi bitaro bine ni nini cyane, iri ku mpapuro 50. Ntitwogenda turasoma imwe imwe, ariko tumaze guca hirya no hino izi raporo zakozwe zi audite yakozwe na Cour des comptes, turabona yuko hari ibintu bisa biri kuri ibi bitaro bine byagizwe ko amatohoza, ariyo ibitaro natwe turashoboye by'Ikarusi, ibitaro byo mu Kibumbu, ibitaro by'Ibururi n'ibitaro by'Imakamba. Mbere ngaha nashaka tumaze kubona iby'amatohoza yerekanye, twashaka dukengurukire by'ukuri Cour des comptes n'ababatumye, kuko twavuga yuko aya matohoza yatwuguruye amaso mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, kuko natwe twarahamenyeye ibintu tutari tuzi, hamuba wibaza ngo ibitaro ndabizi kandi by'ukuri tutabizi neza. Ivyo rero bica bigaragarira muri topo nkuko mwabivuze, twasanze ibi bitaro bisangiye ishusho uko ari bine, kandi mu buravye situation géographique twoca tuvuga yuko bitanga ishusho y'ingene ibintu byoba bikorwa mu gihugu cyose. Kuri topo rero mudusavye kandi ndayifatanije na defi twoyishira mu migwi itatu mikuru turaba ubwa mbere kubijanye na cadre legal, hanyuma turavye cadre legal cyo dusanga ibi bitaro byose uko ari bine birasangiye ingorane mu bijanye n'amategeko abigenga. Navuze ngo iyi raporo yaratwuguriye amaso kuko tutabahenze benshi muri twebwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ntitwari tuzi yuko nk'ibitaro byo mu Kibumbu, ibitaro by'Imakamba byoba bifise statut ya administration personnalisée de l'État. Twebwe twabifata nk'ibitaro vya district, kandi nuko nyene twakora no muri fonctionnement twabifata nk'ibitaro byashizweho na décret spécial comme des administrations personnalisées de l'État. Rero au niveau légal rero twasanze ko iyi cadre legal ibigenga ntitwari tuyizi neza, kiretse ibitaro by'Ikarusi kuko byo byashizeho na décret bikaba byari byiswe administration personnalisée de l'État. Cyo kimwe ahanini n'ibyo byonyine twari tuzi yuko ari administration personnalisée de l'État. Rero byaciye bituma tuvyinjiramo neza turabiraba iyo byavuye, kubera iki tutari tuzi le statut réel de ces trois autres hôpitaux. Twazita les hôpitaux de district, mugabo byari bifise iyindi statut ibigenga tutari tuyizi neza. Byahawe iyo statut ya administration personnalisée de l'État mu mwaka wa 2003, ariko mu mwaka wa 2007 harabaye reforme mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ariho habaye créer les districts sanitaires. Ni kuvuga haciye hakorwa les normes sanitaires zidefinisa ingene ibitaro by'amadistrict bikora. Ibi bitaro rero vya Kibumbu na Makamba byo yari amahopito do district. Hama muri norme sanitaire kandi zobatswe muri 2007 ibitaro vya Bururi yari hôpital régional, yari ifise statut
yisangije comme un hôpital régional. Murumva yuko au niveau légal twahora tubikoresha kuri statut itariyo kuko twasanze atategeko na rimwe yigeze rikura ijya décret yazigira des administrations personnalisées notamment hôpital Kibumbu na hôpital Makamba. Twaciye dusanga hariho n'izindi rero mu gihugu zifise iyo statut yo muri 2003 hari hôpital Muramvya hakaba na hôpital Ruyigi nazo nyene zifise iyo statut ya administration personnalisée de l'État ariko twebwe twazifata comme des hôpitaux de district. Nuko rero byashe bituma tubona yuko aha hantu twoha hinyanyura. Murumva ko defi ya mbere defi niyo gushira ibitaro byose ku mategeko amwe ku bitaro binganya niveau de soins. Iki rero cyaciye gituma tuvuga yuko iyi projet de décret twari twaratanze muri présidence kugira ngo ibe programmé au conseil des ministres twari twaratanze décret ivuga décentralisation et déconcentration du ministère de la santé publique. Rero twaciye tumuna yuko nihagera ko bayiga tuzosaba hakagira ibihinduka muri iyo décret kugira ngo twerekane neza ibitaro bimwe bimwe byose itegeko ribigenga kuko twari twabifatiye muri rusangi. Ubu twari dusiganye ibitaro by'ubwoko butatu: hôpital communautaire, hôpital de district na hôpital national. Murumva rero n'ubundi ibi bitaro bya Kibumbu, Muramvya, Ruyigi na Makamba ntibyari bisigaye bimeze nk'ibiri mu kirere. Iyo rero ni defi ya mbere yacituma yuko duteza gusubiramo amategeko abigenga kugira ngo vyinjire muri iyi nouvelle administration bifise itegeko rimwe n'ibindi binganya niveau comme hôpital de district. Iki ni cyambere. Yindi topo ya kabiri twabonye ivyo bitaro bine bisangiye byose bifise ingorane ntibigira manuel de procédure financière et comptable ku buryo usanga mu gukora nk'uko mwabibonye muri rapport harimo amakosa menshi cyane muri fonctionnement y'amahopito. Manuel de procédure ntazobagira. Iyo rero ni défi twabonye yuko ministère de la santé itezo gukora vuba kugira ngo ivyo ibitaro byose ndetse bigire manuel de procédure comptable financière kugira ngo duce tudekiriva neza ibintu ngene biteza kugenda. Ni muri iyo manuel de procédure kandi tuzoca dudefinisa neza organigramme ibintu bijanye n'ama attribution de tâches y'umukozi wese ari ku bitaro. Kuko nkuko mwabibonye iyo ni topo ya gatatu, amahopito yose qui ont été audités nta nimwe ifise organigramme. Bisigura yuko abakozi benshi batonda batazi neza ico baje gukora. Ibi rero byaraduhaye ikigwa ko tuteza kucisha tubikora vuba. Ibitaro byose bikagira manuel de procédure harimo na organigramme où on va décrire les tâches de chaque membre du personnel. Iyindi topo igira kane twabonye kuri aya mahopito yose twarabonye yuko bose bakora amakosa ajanye n'amasoko no gukora amasoko, arayo kubaka utuntu ku bitaro, arayo gukora ibikorwa ibinabiriya. Ayo mahopito yose uko arane arasangiye amakosa ajanye na passation des marchés, cyane cyane mu bijanye no gukora plan de passation des marchés, aho ushobora gusanga nko muri plan de passation des marchés ya hôpital Makamba harimo activités zitatu, ariko ugasanga hageze gutanga amasoko barakoze activité baratanze amasoko ashika nka 8. Ibi rero twarabonye yuko ni ikintu cyo kwihutira kugira ngo amategeko ya passation des marchés akogwe non seulement kuri ibi bitaro bine mugabo mu bitaro byo mu gihugu cyose. Twaciye twiha devoir muri ministère de la santé au niveau central yuko la cellule nationale de passation des marchés yo muri niveau central igira encadrement ya ma cellule de gestion de passation des marchés yo mu ma hôpitaux yose.
kuko twasanze ni ngorane aho usanga nk'uguruye envelope ari wacaja kugira analyse kandi agacaza gutanga n'isoko aheje kugira analyse financière. Murumva yuko ikijanye na transparence kitameze neza muri ibi bitaro byagiriwe audit, ndetse twace tubona yuko ari ngorane bisangiye n'ibitaro byinshi. Nuko nyeniteka topo muri rusangi rero ni noshobora kuvuga kuri ibi bitaro bine byagiriwe les audits. Kubijanye na cadre legal ikihari twebwe du propose yuko twokwisunga la nouvelle administration territoriale ishiraho intara amakomine n'imitumba n'amakarti. Kubera iki? Kubera iyi cadre legale administrative ihare ubu niyo iduha intumbero yo gupanga neza ama ministère jusque à la base. Turabona rero yuko turavye ingene ubushikiranganje buzo kwitunganya dukurikije la nouvelle administration, tuzoba dufise ubitaro by'ubwoko butatu. Tuzoba dufise, reka duhere kuri communauté, tuzoba dufise centre de santé, hanyuma tukaca tugira hôpital communautaire, nubwo itegeko ritarasohoka nuko gipanze. Iyo hôpital communale y'ubu kubera amakomine yabaye manini urumva ntizobigishobora gukora manda ya komine. Twayigumijeho mugabo ihindura izina kuko igikuru ni population ivura, izocicika hôpital communautaire. Hanyuma ikomine yaguse nayo icihura na district sanitaire nkuko mwabibonye muri la loi sur l'administration communale. Le district sanitaire izocihura na commune, nukuvuga tuzoca tugira ibitaro vya district, hôpital de district. Hanyuma tuce tuduga ku rwego rwo hejuru duce tugira hôpital national, nukuvuga izi provinces zitanu zizoba zifise zizoba zifise chacun un hôpital national zinganya niveau. Rero kugira ngo dukosore iki kintu cha cadre legale y'aya mahopito yabayemo audit n'ayandi bitameze neza, twoca tuzaka iyi statut ya administration personnalisée de l'État, izi za Kibumbu, Makamba, Bururi, Ruyigi, Muramvya n'izindi zifise iyo statut ya administration personnalisée de l'État zireke gutwagwa muri cabinet, ahubwo zitwagwe mu commune zibe les hôpitaux de district. Nukuvuga solution ya mbere il faut annuler, nukukuraho iri tegeko rigenga aya ma hôpitaux comme administration personnalisée, zije kuri niveau y'ayandi ma hôpitaux de district ziyitwe les hôpitaux de district. Kubera rero itegeko rikugwaho n'irindi ringanya uburemere naryo mu bisanzwe iyi decret yotezwa gukugwaho n'iyindi decret. Nico gituma mubona yuko kubera twashizeho ama district ashirwaho na ordonnance ministérielle ntiyigeze yabroja iyi decret yashiraho des administrations personnalisées, ces hôpitaux comme des administrations personnalisées. Nukuvuga twaguma dukora mvuza kajagari no bamvuze ibintu biremereye mugabo bisa n'ivyo, kuko wasanga aba directeur bateza gushigwaho na decret bashigwaho n'itegeko nshikiranganje. Ivyo byose byoca bikosorerwa. Solution ya mbere dukureho iri tegeko ryagena comme des administrations personnalisées de l'État. Ariko hôpital natwe turashoboye, yoyo ni hôpital national igumana iyo statut ya administration personnalisée. Mugabo turavye iri tegeko rishasha riheruka gutorwa rijya bwirizwa ryasohotse mu kwezi
ku itariki 7 z'ukwa gatandatu mu 2024 rishiraho les administrations personnalisées de l'État et les établissements publics. Hôpital natwe turashoboye yohindura gatoyi ikitwa établissement public à caractère administratif, kandi nayo nyene yari kwirahindura itegeko nkuko za Kamebu ziriko zirasubiramo. Muri ibi bitaro bine rero hôpital natwe turashoboye niyo yogumana iyo statut ya administration personnalisée de l'État, uretse ko tuzoca tuyita établissement public, izindi zose zikayitakaza. Ivyo rero byoca bikorwa muri ya décret twamaze gutanga sur la déconcentration et la décentralisation du ministère de la santé publique. Ikingira ngo nuko tubona ko twoba turagikora kugira ngo cadre legal izobimwe zizoshi zicika les hôpitaux do district. Kuri Makamba umengo ni capitale ya province Burunga, ngira ngo ibitaro vya Makamba vyo bizosha biduga niveau bibe hôpital national, bisigura yuko bibe hôpital national, bisigura yuko nayo nyene izoshigira ihindura statut, izocija kuri meme niveau na hôpital natwe turashoboye, cyo kimwe na hôpital militaire, cyo kimwe na Prince Regent n'izindi hôpitaux de province kuko nkuko ari zitanu. Dukurikije administration le nouveau découpage administratif yo ari nayo itugenga kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwindwi. Aya ma statut ya hôpital Kibumbu, hôpital Makamba, cyo kimwe na hôpital Muramvya naho itari muri audit, cyo kimwe na hôpital Ruyigi. Iyi statut yo kuba administration personnalisée de l'État twapropose yuko yozitakaza kugira ngo hôpital Kibumbu, hôpital Muramvya, hôpital Ruyigi zije kuri même niveau que les autres hôpitaux de district, kuko bizoba ari bitaro vy'amakomine. Ikomine nshasha yaguze kubera rero itegeko rikubwaho n'irindi ringanya uburemere, twe twabona umengo bizoca bivaho muri n'ingingo izobiri mu itegeko ririko twatanze muri présidence ryerekeye la déconcentration et la décentralisation du ministère de la santé publique. Nari nabajije rero ni sinzi ko mwoduhanura yuko twobibandanya gutyo, kuko twe tubona umengo niyo solution yo harmoniza le défi structurel iri kuri aya mahopito. Nyakubaha murongo n'amashinga amateka, ibi bintu biri technique cyane. Rero nkavuga ko uko nyakubaha umushikiranganje ariko arabivuga, nibaza yuko tutogenda kubiri nuko bavyifuza vyokogwa, kuko twebwe tugiye kugenda ngo tuvuga ibitandukanye n'intumbero mu bushikiranganje uko babibona. Nibaza ko twahava dusanga tugiye gutanga intererano tukabivuga nk'abanyepolitike, mugabo ibi bintu biri technique. Je rero nibaza yuko intumbero yoguma ari iyi nkuko mu bushikiranganje babibona, mugabo aho ico duca dusaba ntibize kwitirirwa ko ari bitaro vya district, mugabo bitanganye ubushobozi bikaba vya bitaro vyo kwizina gusa, mugabo techniquement ivyo ibitaro bitegerezwa gukora canke service umugwayi akeneye ku bitaro vyitwa ko ari bitaro vya district, waja ku bitaro vya district vy'Imakamba ugasanga aho service yaho ni nziza, mugabo waja ku bitaro vya district vy'Imuramvya ugasanga ni ngorane. Ni kuvuga umugwayi service aronka Imakamba si yaronka Imuramvya, canke umurwaye service aronka mu Ruyigi si yaronka ingo ku bitaro vy'Ingozi. Aha rero bibe ibitaro bisangiye izina kandi bisangiye n'ubushobozi. Aha rero haca hajamwo ibikoresho
na personnel kandi personnel iri specialize canke iri qualifié. Ico nagomba kuvuga cari ico, ariko nubwo yagerageje kutubwira nagomba nce nshiramo n'akandi kabazo kavuga gati mbega none nyakuba mushikiranganje hano i Bujumbura hari ibitaro ibyahora byitwa ko ari hôpital général, izi za Roi Karedi, hôpital militaire, za Prince Jean Charles, clinique Prince Louis Rwagasore, ivyo ni bitaro vya leta. Mbega ibi navyo nivyo bizoca bihinduka ko acaba ama hôpital national, kwa acaba ibitaro vy'igihugu. Are nkaca mbaza ati none ko iyi ntara ya Bujumbura tuza kwisanga ivyo bitaro byose biri mu gace kamwe canke hagati na hagati y'intara ya Bujumbura, mbega muteganya iki ku mugwayi yoca ava muri komine Bukinanyana yagutse kugira ngo aze gushika hôpital Roi Karede canke muri Prince Jean Charles? Murakoze nyakubahwa, sinzi ko ego murakoze cyane. Mwakoze ahubwo numva muho mwaciye muvyumva hakiri kare. Reka twumve honorable Agathon Rwasa. Murakoze ko bijambo nyakubahwa murongoye n'amashinga amateka. Jewe nagomba kuvuga ibintu nka bitatu, ariko bwa mbere mbanze nkengurukire Cour des comptes yagize izi audit, nkengurukire n'ubushikiranganje ko bwabonye yuko vy'ukuri ari audit yaje hageze kandi yuko ibaye bien exploité byo tuma haba amélioration sensible ya secteur de la santé. Hama rero nduze kwijambo icambere no vuga nuko do par le topo umushikiranganje yatugiriye, biragaragara yuko igisata ca inspection de la santé ni cyaba kihari n'ukuri coba carafashwe n'agatiro, kuko ibibazo bavuze byabonetse hirya no hino kiba carabikoreye akazi kumbure bigatora umuti hakiri kare. Ni cyaba kitariho bogishiraho, ni cyaba kiriho naho nibakireorganize kugira ngo gishobore gukora akazi kacu neza, kuko nico cotuma ubushikiranganje bukora buri beaucoup plus à l'aise n'ibitaro byose bigatunganywa neza ku nyungu z'abavyitura no ku nyungu y'igihugu kiteze yuko amagara y'abarundi n'abarundi kazi n'ababitura ibitaro bose bamererwa neza. Ikigira kabiri ni kuri reflexion umushikiranganje aduhaye na mugenzanje haje kugira ico avugako. Jewe numvirije uko umushikiranganje abivuze, sindi umuhinga mugabo numva umenga hari ico noterera. Uko biyumviriye yuko ibitaro au niveau des 42 communes vyoba des hôpitaux de district, tout à fait d'accord. Mugabo iki mwavuze yuko aya ma hôpitaux yandi au niveau des 5 provinces yose aca yitwa des hôpitaux national, numva umenga twoba toyahaye urwego rimwe na rimwe twoza gusanga ruyarengeye turavye nuko ivyo bitaro bisanzwe biri. Ico no propose nuko izo zo kuri niveau provincial zo guma ari des hôpitaux provinciaux. Hanyuma iyi concept ya hôpital national muyiyumvire muri aspect y'ibitaro biba biri spécialisé muri domaine kanaka. Donc bibe ari des hôpitaux de référence. Je donne un exemple kumbure nisunze nk'ibiba ahandi, nk'ubu nko muri Tanzania aha hafi iwacu nko ku bibazo orthopédique hariho un hôpital iri destiné à ça, nimwe iyo bita KCMC iri Moshi. Donc les problèmes orthopédiques
abagwayi bafise ibyo bibazo les traumatismes zikomakomeye badashobora gutreta au niveau de chaque hôpital baca babarungika aho. Natwe rero izi hôpitaux muri ko muravuga ko zoba zifise statut national. Dufate muravuze nka tweshe turashoboye hariya ikarusi. Nk'ubu pour des problèmes de scanner référence bose niyo babarungika presque des 4 coins du pays. Iyo ko yitwa un hôpital ntuze national birumvikana ko c'est un hôpital spécialisé muri domaine kanaka. Rero nosaba n'ubundi ko mu gihe byo abikunda kandi baza yuko bikunda izi hôpitaux nationaux zoba ari des hôpitaux spécialisés nka hôpital yo mu Kibumbu par exemple kera twumva yuko kubijanye n'igituntu ariyo abagwayi ariyo babajana nk'iyo umuntu agafata nk'iyo pathologie y'igituntu et toutes les autres maladies bactériologiques zikomakomeye nk'iyo ivyo bintu bimeze nk'uko byose bakaca babyoriana aho hantu mugafata iyindi hôpital ahacanye hariya nayo mukayiha secteur d'intervention iri spécialisé donc ama service tutarencontre facilement kuma structure sanitaire yose izo zikaba arizo zigira iyo statut d'hôpitaux nationaux. Hanyuma effectivement nkuko honorable Gikeke yarabivuze none nk'ubu nkayi Bujumbura turavye izi hôpitaux zisanzwe zihari uko zingana none zo zoca zitwiki. Donc jewe ico nico cyumviro numva noterera mubona byo kunda mucentegere muri reflexion yiwanyu kuko hôpital kwitwa national kandi kumbure amikoro les moyens les techniques bafise les équipements ari za zindi dusanzwe tumenyereye za hôpital général donc isanzwe numva umenga aho hantu hoba guhinyanyura dans ce sens kugira ngo les hôpitaux provinciaux ziramutse zifise ibibazo zibe zifise naho zishobora kurefera abo dashobora gutreta. Peut-être byoca bisaba yuko au niveau de l'organisation des hôpitaux oba noneho kwiyumvira ingene haba spécialisation y'ama hôpitaux amwamwe nkuko par exemple kira bari bayubatse avec l'idée que abantu baba refere mu bihugu byo hanze bato ubwo buryo bwoshobora gukora kubera ivyo bitaro byaba bifise abahinga byaba bifise n'ibikoresho vyisununuye par rapport y'ibindi bitaro nuko je ndakiyumvira. Hanyuma akandi kabazo nashaka rero kubaza cyanye ni nka considération ou recommandation novuga murashaka kusanga hari kibazo cha collaboration hagati y'ama ministère sectoriel dans ce sens que ushobora gusanga hari ibintu bimwe bishobora kutagenda neza kubera haba gutererana ati birabanaka canke birabanaka mugabo waza kuraba ugasanga kumbure ni bibazo muba mushobora kuba muhurira ko muri ama ministère atandukanye. Je parle à partir d'un exemple concret. Hariho ikibazo novuga ni c'est un problème lié à l'assainissement et à l'hygiène. D'emblée umuntu yovuga ko kibega mwebwe nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mais uravye ubuhinga bisaba ntibiri mu bushikiranganje wanyu biri mu bushikiranganje bundi. Pour être concret j'ai maze iminsi mbona ngaha kuri Pont de République sur le boulevard Mwambutsa mwezi gisabo plutôt au niveau ya Pont de République hariya kuri Ntahangwa uravye hepfo uri kurava mu Kamenge uja muri ville urabona des eaux usées qui sont déversées dans la rivière. Ico ni kibazo cha hygiène, ikibazo cha assainissement.
mugabo kandi ni kibazo kica gitusha directement obuha kuko niyijejwe les infrastructures iyo ntiri mu bushikiranganje bw'iwanyu mugabo amagara y'abantu ari mu bushikiranganje bw'iwanyu umuntu akibaza none nk'ivyo iyo biko biriswa muri ajya amazi agaca agenda muri Tanganyika Regidezo igaciya kwega igaciya duha tukaja kuyakoresha mu ngo responsabilité canye ingorane vyoterwa nayo mazi zobazwa nde nkibaza nti ibintu nk'ivyo bishitse n'ukuri muze murakwakwanya muvugane vuba vuba mutora inyishu y'ivyo bibazo kuko amagara y'abantu ni ikintu kiri très sensible. On ne devrait même pas résigner sur les moyens par rapport à pareille question. Nivyo nifuje kubashikiriza banyakubawa nk'intererano nako kabazo mugabo beaucoup plus nk'akagohe kugira ngo murabe icokogwa no fisque pour ce cas précis là kugira ngo kumbure ntizohave tuja kuyora amazi twamaze gusesa kuko amagara muravyumva namwe murakoze ubona duhe ijambo Honorable Martin. Murakoze nyene iteka kuri kano kanya muduhaye dukengurukire Cour des comptes yakoze nk'umufundi wa Assemblée nationale yadokoreye igikogwa kandi no muri executive muri ministeri bakabona yuko byari nkenegwa bica byumvikana yuko abo mwatumye nyene iteka bakoze igikorwa ciza yaki kuri ivyo yavuze umushikiranganje nibaza yuko twobishigikira bivanye kujya kuntu ariko baravyubaka kandi nta nukundi twobigenza kuko bakurikije ijya redécoupage yabaye la loi izogenga ukuntu intara amakomine ukuntu bimeze byatiza kuba avec le 1er juillet ni hirya yejo c'est possible ibizo byamaze gutangura rero dusigaje imisi ibaye myinshi sinzi kwishikindwi no kuvuga yuko boca bo kujya kuntu ariko barabitegura kuvyubaka ko boca bayibana kuko Cour des comptes yo yakoze akazi kayo yari kwiratesta yuko uko amategeko yarahari yakurikijwe mugabo igera nouvelle loi igenga ama province amakomine no gushaka ku mitumba adusaba yuko twiyadapta kuri vyose ico nibaza yuko baca biyajusta bakabibandanya ica kabiri yavuze ko ariko barabitunganya cyo bokita les hôpitaux nationaux kujya kuntu bagenda barabivuga mu gifundi ariko nkuko ari umugenzanje yabivuze hariho des inquiétudes zimwe ugenda mu bitaro bisa nibikomeye cyane haro twagiye mu ngahi Bujumbura ibitaro bisa nibikomeye cyane ugasanga winjiye mu ma urgence umwango bawugaza akagozi nta niseriri hari ibyo byarapasutse usanga isuku ryaho rirateye agahinda kuburyo nk'umunyamahanga hashitse ushaka bibaza ati no byagenze gute hano hantu kandi yari bitaro byo ku rwego hejuru nashaka mbaze mbega hôpital kanaka yagiye ku rugero kanaka ntisubire ku remplisa les critères mwe mwafixije kujya bamanura amagarade y'amorganisation ti ahantu hugikwije ibyangombwa aho ntibyoshika ntimubitegekanya yuko ushaka kubimanura bagasubira ku rugo rugero mwari byatiza kuba biriko ayo makritère bamaze kuyakwiza kuko hari aho ushika bakayita ko ari bitaro nkuko mwari kumabivuga by'ama province igihe mwafata nk'ibitaro byo ku ma province aya mashasha tubyise hôpital provincial none byo biri hariya ku maperipheri ugasanga nibyo byiza gusumba bica bigenda gute si nibyo nashaka numve kugira ntihazobeho de confusion ntiduhe igarade ibitaro itamerita iyindi nayo tuyimanure kubera bivanye na nkumbure naho yobiri kandi ayo yabimerita ngankumbure au niveau de l'administration turabona yuko
hari ico kintu cokogwa. Ica gatatu naco nco mpereza ko nikijanye n'ivyo bitaro nyene mission primordiale ya mbere no kuvura. Ibijanye rero kuvura umuntu avugwa n'umuti. Mbega situation y'umuti cyane cyane hari ahantu hose ugiye meme dans mon village iri ku mupaka w'imetero majana binva muri Tanzania mvuye Bujumbura ngira birometero majana 252 le petit village irafise usanga hari udufarmasi dutatu. Twebwe twagira des inquiétudes kuko naho ngaha bikomeye usanga byagoranye kugira des inspections. Mbega aho handi kujya muti batandaza hirya no hino ngo si twe tuzohava dusanga bisigaye byitwa ko ari ishano kw'abarundi ahantu hose uciye muri kino gihugu bakubwira ko umuntu bamuhayishana abantu bamuhayishana. Ubwo sije tuzosaka tuzaturamiragura gusanga byamaze kutumerera nabi bigaca riba ishano murindi. Je ngaho ndakeneye nayinke twari dukwiye kumva la gestion ico kita ko cyo dukiza mugazo usanga cyamaze kutwica ukuntu mu bushikiranganje muko babitunganya kubitanga ibitaro byitunganije neza cyane cyane guhera kuri ya ma poste de soins mu ma village yari ku makoline ku mitumba hamwe ataraboneka nibaza bajye bamaze kuba former igakora byofasha cyane kugira habe amélioration de la gestion ya secteur de la santé mu gihugu ciwacu cyane yuko mu mbono kazoza 2040 twategerezwa tufise ibitaro bitandatu kabuhariwe bituma tudashobora kugenda kuza kurondera kuza kwivuza hanze ahubwo ibihugu bidukikuje bikaza kwivuza iwacu kandi ari ivyigwa vyerekanye yuko Burundi uko bungana n'ukuntu bwubatse tubugira un hub yotuma icyo bitaro tourisme medical ishobora kwa mu gihugu ciwacu ni gihugu gito mwagikikujwe n'ibihugu binini byo dufasha cyane na ya madovize tunavuga kuya tuyatwara mu Buhinde n'akaza ngaho iwacu gushika kuri niveau de district twamaze birumvikana district ica yitwa hôpital communautaire ni référence ni première référence. Hôpital de district ni deuxième référence. Ni kuvuga ananiwe muri hôpital communautaire arefera muri district sanitaire. Kubera plateau technique ya hôpital communautaire ari ntoyi. Plateau technique ya hôpital de district ni un peu amélioré. Uravye ama structure ama centre de santé y'encadre et les hôpitaux communautaires. Niveau ikurikira rero kuri plateau de soins ni hôpital de troisième référence. Gushika ubu mu Burundi yariyo ya nyuma. Ariyo hôpital national. Muri jargo y'iwacu nuko byari bimeze. L'hôpital national, en fait, il a joué le rôle de référence de troisième niveau. Iwacu mu Burundi yariyo ya nyuma kuko ata bitaro twari dufise bya niveau supérieur yo twokwita nka regionale canke internationale. Bimwe twahora twubaka hôpital kira twifuza. Rero tufashe rero critère comme plateau technique ntitwokwirirwa turavuga ngo hôpital provincial twohava dusanga twubatse ibitaro kumbure dukurikije la région ari naco cyatugoye kuri Bururi kuri Ngozi no kuri n'izindi hôpitaux zitwa des hôpitaux régionaux kandi ugasanga ntibazirefera ko comme tel au niveau de la région. Twebwe rero twabona yuko les 5 provinces zoba la troisième niveau de référence. Hôpital yo ku ntara yoba un hôpital de troisième référence
urumva ikirefera ko amakomine yose ari muri iyo ntara yagutse. Twebwe rero twari twiyumviriye uko twabipanze, twabona yuko yo ciba les hôpitaux de province zoba en fait les hôpitaux nationaux, kuko zizoba ari hôpitaux de troisième référence, tukaba twagarukira ngaho. Kandi turavye le plateau technique zoca zingana, ico ngira ngo turaza kukigaruka ko hanyuma. Les hôpitaux spécialisés, twebwe muri jargon ya santé, hôpital spécialisé ni bitaro bikora une catégorie de soins nka sanatorium de Kibumbu par exemple, yari hôpital spécialisé kuko niyo yavura abantu bose b'igituntu cyananiranye. Centre neuropsychiatrique ni hôpital spécialisé kuko ivura indwara zo mu mutwe, donc il est spécialisé muri iyo domaine runaka. Pour nous spécialisé ni muri domaine runaka. Turafise mu Burundi rero twari dufise sanatorium de Kibumbu, tukagira CNRKR, donc Centre National de Référence en Kinésithérapie, iri muri CHU, ifatanye na CHU. Hanyuma tukagira no kwa Rojanti, Centre Neuropsychiatrique, iri spécialisé mu ndwara zo mu mutwe. Twebwe spécialisation tuyumva muri iyo sens, yi spécializa mu ndwara kanaka. Twariko rero mu byo twariko turubaka muri iyi minsi, turafise un autre hôpital spécialisé turiko turubaka, twatanguye kuko les études de faisabilité zigira zihere. Centre National de Référence en Cancérologie, iyo twayumviriye ko yoje hagati na hagati mu gihugu, ikaba ibitaro vy'akarorero bishobora no kwakira référence y'ibindi bihugu. Ivyo bitaro rero navyo nyine tubona ko ari un hôpital spécialisé en cancer. Nuko rero twebwe twari twiyumvira les hôpitaux spécialisés kubera ari muri domaine kanaka. Iyo hôpital le Centre National de Référence en Cancérologie bizoba ari bitaro vy'iterambere bizotuma tutaja kurondera ubuvuzi bw'ingwara ya kanseri mu bihugu vyo hanze. Murazi nk'akarorero dufatiye nka Semseka, ibitaro bivura kanseri mu Kinindo birashobora kuvura abantu bigafufahaza, ariko hari ahantu bidashika. Ugasanga umugwayi yavuwe kuri Semseka yaronse chimiothérapie, ariko kubera hariho ubundi buhinga taronka, kenshi usanga agira mitende mugabo ugasanga mu nyuma bigenze nabi. Rero twari twifuje yuko Uburundi bwogira un centre national de référence en cancérologie avec tout le paquet complet de traitement de cancer. Rero ivyigwa bigeze kure, tongo twararironse ni Gitega hari Izege, province yaraturondereye aho twimurira imiryango mike ihaba, indemnisation yari yateguwe muri budget de l'État. Hanyuma entreprise igira les études de faisabilité nayo nyene iri kwirarangiza ibikorwa. Muri iyo rero hôpital ya traitement de cancer hazoba hariho un service spécialisé ya radiothérapie. Nukuvuga babandi baronka chimiothérapie muri aya mahopito y'Ibujumbura yandi, kugira ngo aheze neza kwica iyo migera, azoca agenda muri iyo Centre National de Référence en Cancérologie kugira ronke radiothérapie. Iki kintu rero tumaze imyaka ibiri tuciga n'ababijejwe au niveau international. Iyo service ntupfa kuyishiraho, itegerezwa gukontorwa na Agence Internationale de l'Énergie Atomique, kuko ikoresha ubuhinga burimwo ubumara, itegerezwa gukontorwa ku isi. Baraje rero kuturaba, ils sont basés à Vienne, baraje kuturaba, nibo badukoreye na budget, baradukorera na plan, na projet de construction. Baramaze kuza akatari gake, nukuvuga ivyo bitaro tutangiye kuvyubaka,
nabo bazoca bubaka iyo centre de radiothérapie kuko nibo bateza kuyubaka kugira ngo babe sûr ko atakintu kizohava conona l'environnement canke ngo kitandukire abandi bagwayi. Nivyo rero tubona ko ari hôpital spécialisé kandi izo bari de référence internationale niko tuyifuza kugira ngo natwe tuje muri vision. Ibyigwa byaratanguye birahera muri iyi minsi kandi muri budget exercice 25-26 twarashizemwo amafaranga y'ukuzoca dutangura kubaka mu kurindira yuko dushobora kuronka n'abandi bantu bashobora kudufasha bagashiramo imitahe gutyo. Rero reflexion zobandanya ingene tuzobikategoriza twebwe nuko twavyumvira. Les hôpitaux provinciaux zizoba ari des hôpitaux de troisième référence. Umva chaque province izoba ifise iyayo. Tuvuge nka Bujumbura yagutse twofata nka Prince Regis. Hanyuma hôpital militaire yoyo nayo nyene ubu ni hôpital national ariko iri kwirafata intambwe y'ibitaro vya mpuzamahanga. Yo bandanya yispecializa muri ivyo bintu nko muri iyi minsi iri muri chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Izoshibandanya ihinyanyure ku buryo umuntu azoba akeneye chirurgie cardiovasculaire azocaja muri hôpital militaire. Tumaze iminsi tuvura hariho demission zimaze iminsi kuva mu kwezi kwa gatatu abahinga bo mu Budage baza kudufasha kandi bariko barekipa un département pour la chirurgie cardiothoracique et vasculaire. Ni kuvuga iyo rero iri kwiragira intambwe regionale ni kuvuga y'akarere. Hanyuma w'akarere nayo nyene ni hôpital national mugabo pour le moment yari spécialisé muri enseignement et recherche ngira ngo kugira plusieurs hôpitaux nationaux ntaco vyica kuko c'est le paquet de soins. Nuko tuvyumvira hanyuma kubijanye n'uburyo rero ntidushaka yuko les hôpitaux nationaux ziba des hôpitaux kwizina ahubwo bizoba ari bitaro bikwije la norme y'ukuba ibitaro national nkuko tubisabwa na EAC kuko ivyo bitaro uko ari bitandatu national bizotegeza kwakira les stagiaires des facultés de médecine kuko ni recommandation de l'EAC ko duteza kwagura ahantu abanyeshure biga medicine bakorera stage. Kuri ico ngira ngo twoba turagifata uko bavuze ari batatu kuri ico kijanye na niveau na mwebwe nyene iteka nuko tubona ko dushaka kuvyorganiza. Les hôpitaux spécialisés ni par rapport à un soin spécial. Nganje ariko aho nyene hariho ayandi mahopito nka za Prince Regis za Prince Rwagasore none zo zija mu ruhe rwego muhe kategori Chaziguma mu rwego rwa hôpitaux nationaux donc les hôpitaux de troisième référence kubera Bujumbura ari nini si vyiza ko tugira un seul hôpital national. Ni vyiza ko tugira beaucoup d'hôpitaux nationaux zishobora kwakira nka hôpital Prince Regis Charles na clinique zogumana iyo kategori des hôpitaux nationaux. Hôpital militaire yo na kwa Karede twamaze kumva ivyayo. Hanyuma kubera par rapport au plateau technique nashaka ndabamenyeshe yuko ubu muri budget de l'État 2025-2026 harimwo budget pour les études de faisabilité kugira ngo twaméliorer les infrastructures des hôpitaux provinciaux, izo twita les hôpitaux nationaux, les hôpitaux de troisième référence. Hanyuma même les équipements zikazogira équipements zimwe. Nk'ubu atakiduciriyemo il y a nous attendons une livraison
y'amascanner ashika nk'atanu qui seront installés dans les hôpitaux de Makamba, Changuzo et Ngozi na Gitega avec la coopération coréenne. Baratwemereye bazoza kuvisita muri iyi minsi kugira barabe aho bazokwinstara izo equipement. Hanyuma muri ivyo bitaro bizoronka scanner harimo zibiri zizoronka IRM. Nukuvuga twamaze kuduza izo hôpitaux kuri niveau ya yindi ya hôpital militaire na natwe turashoboye ingozi y'Ikaruzi. Nazo nyene nizo IRM zibiri barazitwemereye turi en contact bari mu kuza kuraba aho bazozinstara. Bavuze ko vyihuta kuko mengo biri muri exercice budgetaire yabo. Turizeye yuko mu misiza izo hôpitaux dushaka kugira nationaux tuzokwameliora les infrastructures twongere twameliore les équipements. Nuko twobona ibintu dans le sens de la vision. Ubu unye dushaka kugira ibitaro de la vision nka kurya twihaye vision y'u Burundi ya 2040 2060. Ico ni kibazo rero kijanye na nama infrastructure. Ku kibazo kijanye na nashaka ndabamenyesha yuko les plans types pour les hôpitaux de district je navuze ko tuzifise ni kuvuga les plans types pour les hôpitaux nationaux baheje kutugira étude de faisabilité muri Makamba Cankuzo na Ngozi tuzoba tuzifise mu kwezi k'umunani tuzoba tuzifise hama dushobore kurondera la mise en œuvre. Hanyuma harakanura nibagiye kuri hôpital spécialisé tugira twubake un hôpital spécialisé en orthopédie. Hôpital izovura abana bo kuva ku myaka ubusa kuva bakivutse gushika ku myaka 18. Hariho une organisation internationale imaze kuvyubaka mu bihugu 8 twebwe tuzoba tugize igihugu c'9 bazotwubakira iyo hôpital spécialisé en orthopédie bagorora abana babage neza kandi bakora ibintu biteye igomwe cyane. Le dossier twarayitanze rapport de mission rapport de pourparlers avec l'organisation yitwa Cure Internationale. Le dossier a été transmis cette semaine pour programmation au Conseil des ministres kugira ngo gouvernement itange itongo ahazokubakwa ivyo bitaro. Ni ivyo rero tubona ko ari spécialisation twovuga. Ibindi ivyo ni bizoba bikora tous les paquets byitwe 3e référence ou hôpitaux nationaux. Kira izohabwa inguvu kugira ngo ibe ni référence internationale by'ukuri. Cyo kimwe na hôpital militaire tuzobandanya tuyiha inguvu bijya bitaro bibiri biduge kuri niveau international. Hanyuma sinzi ko noca mbandanya kuri ibi bibazo bari babajije. Honorable Gwasa yari yabajije ati none ati bisigura yuko turavye ingorane zagaragaye muri audit bisigura yuko inspection générale de la santé ikwiye guhabwa inguvu. Nivyo ivyo twarabibonye bahora bakora aho bumvise ikibazo niho bahora baja, ariko tumaze kubona ijya audit ukuntu imeze byaciye bidutuma twiyumvira ku restructure na inspection générale de l'État muri paquet de service. Igihe tuzokora sur le niveau central, le décret sur le niveau central tuzoca tubihinyanyura neza tuyiha inguvu avec la description claire de leur paquet de service. Kindi kibazo yabajije nikijanye na n'ingorane zijanye n'ibikorwa tutezo gukorana n'ayandi ma département ministériel. Nivyo nk'ikibazo cyakorera burya ntikihava kubera ingorane za aménagement za assainissement muri mairie, ariko tubifashijwemo n'urwego rw'igihugu
bujejwe sécurité Conseil national de sécurité hariho recommandation dufise yuko bitarenza amezi makeyi kiya kibazo kiteza kuba cyavuye mu nzira ivyo biri muri recommandation baduhaye tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu muri iyi minsi kugira ngo turandurane n'imizi ikiza cyakorera kuko ahanini mu gisagara cya Bujumbura biva kuri problème d'assainissement usanga amakanivo vy'ukuri yakira umwanda wo mu mamenage bigaca bija muri Tanganyika kandi byateza kubanza guca ku buterere muri traitement des eaux. Iki rero tukiriko kuko turafise vraiment une recommandation formelle yuko cova mu nzira. Qui est responsable ni twese ni leta yose. Nico gituma teza kugikorera hamwe kugira ngo korera ihagarare ahandi ho byaratunaniye guhagarika korera kuva twovuga yuko epidemi imaze imyaka 3 yikurikiranye. Sinzi ko mubi dukundiye twoca dutandukira kuri kibazo honorable Martin yabajije kijanye na la gestion yabajije ati none ni mwazimanura amagrade mukasanga murazisubije inyuma haruhande hari ibitaro bisumvya igrade ibyo bitaro muzaba mumanuye ariko nibaza yuko inyishu yamaze kuboneka kuri ico kibazo. Ikibazo kijanye na gestion de pharmacie ndanezerewe cyane kuko umushinga amateka akigarukanye ni kibazo c'inkura mutima burya tumaze kubonamo ingorane nyinshi mu pharmacie ni menshi cyane nkuko nigeze kubivuga hariho ayadakurikije amategeko nayo twovuga yuko atanga uburozi kubera tutaba tumubona neza niyo bakura imiti. Iyo tugiye muri inspection hari ama pharmacie twabonye vy'ukuri ko adandaza imiti utabona neza iyo yavuye kubera ta traçabilité mu bijanye n'amafacture twabonye. Rero turafise icegeranyo c'amapharmacie ategerezwa kugagwa arenga 2700. Raporo twarayitanze bariko barayiga muri la plus haute autorité twayitanze chez la plus haute autorité présidence iriko iraciga mu misiza tuzozisohora umuntu wese yibone hanyuma administration idufashe tuzugare kugira ngo hagume amapharmacie dushobora guherekeza akazovamwo ikintu. 2700 ziteza kugara ivyo ni ngombwa hanyuma dufite n'izindi 4300 privé turaba ko twogwaza tugaherekeza tukaraba yuko zizovamwo ikintu. Ubundi mu mategeko twateza kuba dufise amapharmacie atarenga 1400 kuko murazi yuko ibitaro byose ivuriro ryose rifise pharmacie. Aya ubu pharmacie buto igihugu ntikiyakeneye kuko tumaze gutunganya neza ama centre de santé n'amahopito byose bibabi imiti iraboneka ku buryo tudakeneye utudundi pharmacie duto tumeze nk'utuza kugora organisation du système pharmaceutique. Muzodufasha nk'abajejwe ubuzima bwa bene gihugu ntawo tuzoba turiko turahohotera ahubwo tuzoba dushaka kugira ngo dushire ku murongo urugwego rw'amagara y'abantu dukingire abene gihugu. Abantu baragishana nkuko mwabivuze baragwara bakavuga ngo bariyishano kandi bariye paracetamol yabitswe nabi canke yaboze atawuzi iyo yavuye. Nivyo rero turiko turashaka kunagura ubwo rwego rw'imiti mu Burundi kandi nta nkeka turizigiye yuko muzobidufasha muzodushigikira.